Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike. Turaza kuraba ahanini ko biriko biraba kuri Nestor Girukwishaka ndetse na mu rwiwe w'abashinga amateka 10 bakuje Honorable Agathon Rwasa mu kibanzo cyo gutwara umugambwe seneri nkuko vyari vyemewe n'amategeko. Turaza kubagaza ko kandi ivyamushikiye ubwo yari mu biro kwa Reverend Ndikuriyo, binavugwa ko umugambwe CNDD-FDD ari wo woba waragenye aba bagabo kugira ngo barongore umugambwe seneri mu gihe hitegurwa amatora azoba mu mwaka wa 2025 y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ndetse n'ayo mu mwaka wa 2027 azoba ari ay'umukuru w'igihugu. Nestor Girukwishaka rero kuri ubu ari mu bihe bitoroshe kuko yanarengutse mu biro kwa Reverend Ndikuriyo inyuma y'amajambo yashikirije yidogera umugambwe uri ku butegetsi ngo yuko batabahaye ibibanza mu masepi. Bamwe bati uko niko abasendede-FDD bakora, aho baguhenda wamara kugwa mu rudubi utemeye kubakorana nawe bikakugwa nabi. Turaza kubigaruka ko vyose ntuze gucikanwa. Niko kandi murano makuru tuza kugaruka kuri Ambassadeur Artemon Nsimbananiye, aho nawe inkuru yashitse ahabona ku munsi w'ejo ko nawe iyo bayashenge. Turaza kumugaruka ko mu buryo burambuye. Aho uri hose rero ndagwaye kaze muri ano makuru. Mwe mudukurikirana muherereye mu ntara zigize igihugu c'u Burundi, zerere mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero, abari mu bisagara bitandukanye cyane nko mu gisagara ca Bujumbura, abadukurikirana abaherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku migabane ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko kandi natanguye mbivuga, reka cyatanguriye kuri Nestor Girukwishaka. Uyu akaba ari we aramutswa umugambwe seneri. Ivyerekwa bamwe abandi bo ntibavyerekwe, bakavuga ko bakiyoboka umushinga amateka Agathon Rwasa. Nestor Girukwishaka rero ari mu bitoroshe inyuma y'amajambo yashikirije, ivyatumye aje no kurenguka mu biro kwa Reverend Ndikuriyo kugira ngo yisigure kubirabana n'ayo majambo yashikirije. Mutiro Nestor Girukwishaka yagize gute? Reka dutangurire ku majambo yatangaje ubwo yari kuri radio imwe ikorera nga mu gihugu cy'u Burundi, nayo tuza kubageza ko muri ano makuru. Uti twihweje ukuntu ibitigiri bitegekanijwe mu masepi n'abantu 52, umugambwe seneri rero bawuhaye abantu 5 gusa. Ivyo wewe yise akarenganyo. Mu mvugo yiwe yabandanije agira ati murazi ko seneri iri mu gihugu cyose, ati none murazi ko atakomene tudafisemwo bampanuzwa jambo. Aba bampanuzwa jambo akaba ari bo bajenama batowe mu makomine. Ikigira kabiri, uti murazi ko umugambwe seneri no mu nama nshinga amateka ufise yo abawuserukira, aho umugambwe seneri ufise ibibanza 32 mu bashinga amateka 122. Ibi ushize kwijanisha bikaba ari ibice bitari bike birenga 26%. Uti rero dukurikije ico giharuro cyo mu matora n'imiburiburi ngo ntibari kubura abaduserukira 14 canke 25. Iri rero rikaba riri no majambo yamutaye ko amazi cyane, rikarakaza umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo. Anavyo vyaviriyemwo uyu mugabo kwitaba kuri permanence nationale canke se ku ngoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD. Yabandanije agira ati hanyuma ati twari kuronkamwo ibibanza 14 canke 15, hanyuma mbere nabo baduserukira bagaheza bagashirwa no mu mabiro. Muvyo Nestor na wa murwiwe bemerewe nukuzohabwa ikibanza cyo mu bashinga amateka gusa, ngo kuko mu bindi ibikorwa atajambo bazoba bafise. Kimwe mu vyo bemerewe rero ngo na Reverend Ndikuriyo imbere yuko abashikiriza y'amahera ndetse mbere yuko banakora rya koraniro kaminuza ryakuye Honorable Agathon Rwasa, ngo bari baremerewe yuko mu masezerano bagomba kugirana abazohabwa ibibanza mu bashinga amateka gusa. Kimwe mu yandi majambo yagize ati bahora bibaza yuko hari ivyo tutamenya,
ati bahora bibaza yuko hari ivyo tutamenya birabana n'amatora yimirije. Yongera ko kandi ngo ko umugambwe umwe ari wo wihariza cyane sepi wonyene, indi migambwe igahabwa intica nikize. Aha rero niho yatumye ko gihuti kwa Reverend Ndikuriyo. Bimwe mu vyo yibukijwe na Reverend Ndikuriyo, yibukijwe ibintu bibiri bihambaye cyane. Icambere yibukijwe ko mu ikoraniro ryo gukuraho agatorwa bahawe amahera yo kuritegura hamwe n'amamodoka yo kunguruza abari kuryitabira bose. Binavuga ko bari banatumiye abo mu migambwe itandukanye kugira ngo nabo baze barabe ingene agatorwa ari bukurwe. Benshi baribuka uwo munsi aho yari ku munsi w'Imana. Bamwe mu bayoboka uruhande rwa agatorwa bicarikwa hasi kw'izuba n'abasirikare ndetse n'abapolisi babacungera kugira ngo hatagira n'uhirahira guhonyoza ikirenge ahari ko arabera iryo koraniro kaminuza ryari ko rikurako agatorwa. Ikindi yibukijwe ko hari amahera bahawe ataranavuzwe ko kimwe, kuko ngo bamwe bahawe imiliyoni 50 abandi ntibaronka, mu gihe bose uko ari 10 buri umwe yari yaremerewe miliyoni 100, bose bakaba bari guhabwa umureridi w'amafaranga y'amarundi. Bamwe bati kuko we mwemeye guhemuka mwicare hasi mwumvirize. Abari kuri rwa ruhande bo bakabona ko bahenzwe mbere, abandi bakavuga ko agatorwa agomba kugaruka canke bakamusubirako. Aha rero niho bamwe baja mu mayira abiri. Bamwe bakavuga ko n'ubundi ivyamaze kumenyekana ko bahemukiye agatorwa, bakibaza ingene bazorenguka imbere y'abarundi n'amakungu ngo basubiriye kwa agatorwa, kandi n'ubundi ivyo bagiye Reverend Ndikuriyo yari yabemereye ndetse n'umugambwe CNDD-FDD vyose batabironse. Aho rero niko ngabadede bicara bakabona ko bahejeje kwikorera umuti. Muribuka ivyabaye ubwo kandi bariko baratora abagomba guhagararira umugwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi seni, aho bashinga amateka b'umugambwe seneri basohotse, mu gihe wa murwi wa Nestor Girukishaka ndetse n'abandi bashinga amateka bagenzi we bo bagumye bicaye imbere. Akaba ari nabo babaye ku isonga mu gukuza agatorwa ku guserukira umugwi w'abashinga amateka bose baturuka mu mugambwe seneri. Ibi vyakorewe Rwasa kandi vyarashitse no mu makungu, kuko kimwe mu bibazo vyizwe ko mu nama y'ishiramwe mpuzamakungu ONU i Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi bavuze ko umugambwe CNDD-FDD ugomba guhangana n'indi migambwe. Mu bintu kandi yasambishijwe ko kwa Reverend Ndikuriyo amaze gutanga insiguro ziwe. Rero kuri ya majambo yavuze mu vyo yasavye kuri ya mahera n'ubundi bari barabemereye mu mugambwe CNDD-FDD, Ndikuriyo mu kumwishyura nibwo yagize ati kirapanze vyose birafise inzego bica ko botegereza gushika igihe bizemerezwa. Uti nibiramuka vyemeye muzobona amahera yanyu tuyabahaye atangorane ibaye. Bamwe bakavuga ko n'ubundi ibi bakozwe ari agakino ka politike, aho umugambwe CNDD-FDD murantunge wagira ngo ucemwo kabiri ibice vy'umugambwe seneri, ubundi noneho abaseneri ubwabo bazosigare abo bashizwe ko ari bo bazosigara baryana mu gihe batemeye kugandukira umugambwe uri ku butegetsi. Ngivyo ibiriko biravugwa kuri Nestor Girukishaka ndetse na kakagwi kiwe. Nimugihe kandi nkuko nabivuze ngiye kugaruka kuri Ambassadeur Artemon Simbananiye. Uyu Artemon Simbananiye ni umwe mu bategetsi bagize uruhara rukomeye cyane mu myaka 15 ya mbere y'u Burundi bumaze kwikukira. Nkuko yavyanditse mu gitabo yasohoye mu mwaka uheze, Artemon Simbananiye niwe mutegetsi wo hejuru arakiri muzima mu bariho mu gihe cy'urwimo rw'umwaka w'1965 ndetse no mu mwaka w'1972. Izina ryiwe ryanditswe ko vyinshi, ryavuzwe ko vyinshi. Reka tumugaruke ko ese Artemon Simbananiye ninde? Artemon Simbananiye yavuga ko atazi neza umwaka yavukiye ko, ariko yageranya ko ari mu mwaka w'1935 aho yavuka muri komine Matana wo mu ntara ya Bururi. Yari mu ncabwenge za mbere rero z'abarundi, akaba arizo muri kaminuza yo mu Bubiligi Université Catholique de Louvain. Arangiriza muri kaminuza yo mu Bufaransa Université de Sorbonne mu gisata cy'amategeko mu mwaka w'1962.
uyu akirangiza amashuri yiwe rero aho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na kabiri Artemon Simbananiye yashitse aba umuyobozi mukuru w'ubutungane. Muri Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatanu umwami Mwambutsa yamugenye kuba umunyamabanga wa leta ajejwe ubutungane, secrétaire d'État à la justice. Inyuma y'ukwezi kumwe rero aganywe muri ayo mabanga niho muri Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatanu hageragezwa coup d'etat ya mbere mu Burundi, aho umushikiranganji wa mbere Leopold Biha araraswa bikomeye, ariko Imana irakinga mu nyuma ararabuka aravugwa arakira, ikirimba c'umwami kirategwa, ariko umwami ahava aratabagwa n'abasirikare. Inyuma y'iryo geragezwa rya coup d'etat hari abategetsi batari bake baciriwe imanza zo gupfa, habarimwo umukuru w'inama nshingamateka Emile Bucumi n'umukuru w'inama nkenguzamateka Joseph Bamina. Izi manza ziri mu vyabandanije gukomeza impari n'injyane mu Barundi mu gihe Artemon Simbananiye ari mu bafashe ingingo zikomeye z'ico gihe. Mu mwaka rero w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu Artemon Simbananiye yaganywe n'umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye kuba umushikirangoma w'ubutungane. Ubutegetsi buhindutse uwo mwaka nyene, Artemon Simbananiye yaraganywe na President Michel Micombero kuba umushikirizamanza kizigenzo wa Republika, aranamara igihe abangikanije ayo mabanga no kuba umushikiranganji w'ubutungane. Uwo mwaka kandi yarongewe ayandi mabanga kuko iperereza ry'igihugu be n'ivyo gusohoka no kwinjira mu gihugu immigration vyashizwe munsi yiwe. Mu bisanzwe Artemon Simbananiye ari mu bagize uruhare rukomeye cyane mu itembagazwa ry'intwaro ya cami n'umuzo wa Republika mu Burundi. Muri Gitugutu rero umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na karindwi imigenderanire ya President Micombero n'umushikiranganji w'ubutungane yaratosekaye. Artemon Simbananiye yarabogojwe agira ko arapfungwa mu ibohero rikuru rya Mpimba n'Ingozi. Muri Munyonyo umwaka ukurikiye w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu n'umunani Simbananiye yararekuwe aca arasubizwa mu mabanga ahambaye, maze agenwa kuba umushikiranganji mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe imigambi ya leta. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na rimwe Artemon Simbananiye yaganywe kuba umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, amabanga yabayemwo gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kane, mu nyuma agenwa kuba umushikiranganji w'indero. Ku ntwaro ya Perezida Bagaza, Artemon Simbananiye kandi yaraserukiye Burundi muri ONU New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu nyuma aja i Addis Abeba muri Ethiopia guserukira Burundi mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Amabanga y'igihugu akaba yararangije mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo inani na gatanu, aho yoba yaranahunze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na karindwi. Reka rero tugaruke ku ruhara rwiwe mu igandagurwa ry'umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye. Inyandiko nyinshi cyane ziremeza ko Artemon Simbananiye ari we yatumye umwami Ntare wa gatanu afatirwa mu Buganda, yongera yatahanwa mu Burundi muri Ntwara n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri, aca aricwa muri Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri. Izo nyandiko zikavuga ko Simbananiye yahuriye mu ndege na Ntare wa gatanu baraganira, umwami aramubwira urugendo agiyemo mu Buganda kwa Perezida Idi Amin Dada. Ageze i Bujumbura rero Simbananiye yoba yaciye yumvisha Perezida Micombero itegurwa ry'ifatwa ry'umwami, yongera arungikwa i Kampala kuvyumvisha Perezida Idi Amin Dada. Mu mwanya muto rero Artemon Simbananiye yaragize ingendo hagati ya Bujumbura na Kampala, birangira Ntare wa gatanu ahenzwe ko agiye gutembera mu gisagara kimwe c'Ubuganda, ahabwa indege ya Perezida Amin Dada n'ubujejwe kumucungera ubuzima, ariko birangira indege yururukiye ku kibuga c'indege ca Bujumbura, hama ajanwa gupfungwa i Gitega mu ngoro ya se. Haciye ukwezi rero umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye yahavuye aganagurwa mu ikambi y'abakomando i Gitega. Mu kiganiro yigeze guha ikimenyeshamakuru c'Abongereza BBC, Artemon Simbananiye yarahakanye ko ari we yateguye ifatwa rya Ntare wa gatanu, naho yemeye ko ari we yagize ivyo biganiro vyo kumufata. Yaravuze ko ataruhara afise mu iyicwa ry'umwami. Uyu mugabo kandi iyo avuzwe cyane benshi bibuka ico bita Place Simbananiye.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971 Artemon Simbanane yaravuzwe cyane mu mugambi w'ifatwa ry'incabwenge z'abatutsi bava cyane cyane i Muramvya no mu Ijenda. Bagirijwe ko bashatse gutembagaza President Micombero muri coup d'etat yitiriwe Major Jerome Ntungumburanye. Ibi vyarangiye hari abaciriwe imanza zo gupfunga ubuzima bwose n'ibindi bihano bikomeye. Simbanane kandi yagirijwe ko ari mu bashatse ko abaciriwe urubanza rwo gupfa baca bicwa umunsi nyene rwasomewe ko, ariko mu nyuma President Micombero yahavuye atanga imbabazi abisabwe n'abategetsi benshi bo mw'isi. Ibi navyo nyene Artemon Simbanane yarabihakanye ko ataruhare yabigizemwo narirya atarakijejwe ubutungane. Ikintu gikunze kuvugwa cyane kuri Simbanane nico bita Place Simbanane, ivuga ko wari umugambi wo guhanya abahutu. Ibijanye n'uwo mugambi vyavuzwe ubwa mbere mwikete umushikiranganje Komanda Martin yahoze yarungikiye President Micombero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1968. Abavuga uwo mugambi bemeza ko ari wo wateguye ubwicanyi bwakorewe incabwenge z'abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Iki naco nyene Artemon Simbanane yaraciyamirije, anavuga ko abavuga iyo plan batarigera berekana aho yoba yanditse mu gihe yoba yarabayeho. Amakuru yadushikiriye rero ku munsi w'ejo akavuga ko Ambassadeur Artemon Simbanane yitavye Imana hirya y'ejo muri kimwe mu bihugu vyo mu karere. Artemon Simbanane akaba arashingiye ku myaka 89. Muri iyi myaka yiwe ya nyuma yaraserukira ishengero Eglise Vivante imbere y'amategeko. Ambassadeur Artemon Simbanane ngo numwe mu bantu bajanye amabanga menshi cyane. Birababaje kandi kubona igihugu kitigeze gishobora gushiraho umugwi severe wizewe n'abarundi bose kugira nka Artemon Simbanane ashobore kuyagira abarundi ukuri kose kuvyo yabonye, kumbure akanasaba imbabazi aho vyari kuba bikenewe. Vyose rero bigafasha kunywanisha abarundi. Mu gitabo ciwe ca nyuma Artemon Simbanane yavuga ko yifuza ko habaho inzira nziza yo kunywana no kurinda ko hasubira kubaho ubwicanyi mu Burundi. Uburundi burahomvye ngo ko agiye adatanze icesi ntahe yiwe, hari umuco utazigera uboneka. Nimwe kandi muri iki gihe cy'ikiganiro natwe duhojeje umuryango w'umuhisi. Ngarera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzicikanwe nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. n'Umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.